Niho wabona uburyo bwo kugira neza ukagikorera iciza umuntu gituma yishima, uzobikore ntuzoba uhomvye. Umugabo umwe yariko ararengana aca ahantu ku mazi, amaze kugera aho hantu ku mazi asanga agakoko katwawe ariko karagerageza kuva mu mazi vyanka, agafata ukuboko agaterera hakurya umusozi aba aragakijije. Aca haseruka umuntu nka hariya aramubwira ngo kubera iki urokoye aka gakoko, ati wewe woba uzi ububi bwako? Nawe aramubwira ati ntabwo nzi. Aca aramubwira ngo aka gakoko ubona iyo kariye umuntu ngo ubumara bwako ngo ntibugomborwa ngo abagiye. Yaramwishuye aramubarira ati muri jewe handimwo kugira neza, sinshobora kwiga kugira nabi kuko nahuye n'aka gakoko, kandi muri jewe muri kamere yanje harimo kugira neza. Kagira nabi gafise ubumara kararya umuntu ntagomborwa kuko niyo kamere yako, ariko muri kamere yanje harimo kugira neza. Bivuze iki? Ni waba muri wewe ufise kamere yo kugira neza, ntuze wigere wigishwa kugira nabi n'abantu ngo nuko baguhemukiye. Hari abantu uza wumva bavuga ngo je kera nari umuntu mwiza, ngo narafasha abantu, ngo ariko abo nafashije ngo nibo bagarutse kungirira nabi, abo nagiriye neza nibo bagarutse kumpemukira. Ngo rero numva umutima wanje warakomeretse ku buryo numva ntogirira neza umuntu. My dear, nta muntu mwiza ashobora guhinduka mubi. Niwahinduka mubi bikemera, nta bwiza uzoba warigeze kugira. Nta muntu mwiza ashobora guhinduka mubi. Gira neza gushika ku muka wawe wa nyuma. Nimba koko wumva uri igikoresho c'Imana ngaha kw'isi, ukaba wumva ushaka kugira neza, gira neza utitaye ngo banaka bazoza kugushimira. Gira neza utitaye ngo banaka bazogaruka kukugirira neza, ngo bazokwitura ineza wabakoreye. Wewe bikore hanyuma wirenganire. Abahinga bazi kuraba ivy'amashurwe, mu busanzwe tuzi ko ishurwe ngo riramota, nivyo tuzi nk'abantu. Ariko kugira ngo wumva akamoto neza k'ishurwe nuko urikomeretsa hama ukimotereza amazi yaryo, niho ushobora kumenya impumuro y'ishurwe. Urumva deja uba wabanje kurirenganya, uba wabanje kurya ku buzima ukarikomeretsa hama ukumva impumuro yaryo. Rero nawe birashoboka ko waba uzogirira neza aribo bazoza kukugirira nabi, ariko no mu gihe umuntu yaguhemukiye birasaba yuko ukomeza kumubera mwiza. Yesu ari ku musaraba, umusirikare yamucumise icumu ryo mu rubavu, wewe yariko aramwaka ubuzima, yariko aramugirira nabi, ariko muri wo mu rubavu hamuvamo amazi n'amaraso, bitarukira mu jisho ry'uwo muntu yaramaze imyaka myinshi ijisho ryiwe. Yesu ku musaraba yari yahemukiwe bikwiye, yari yababajwe bikwiye. Ntekereza ko yaba yari umuntu bishoboka ko aganzwa na kamere, yari afise kuvuga nabi, yari afise kwihora, yari afise kwerekana ko afise ico abarushije kuko abamukoreye birya bose yari afise ico yobakoraho. Yabiretse abibona kuko wewe yari yaje kurangiza mission yari yamuzanye, ariko yaremeye abamuhemukiye, arabihanganira no ku munota wa nyuma arerekana koko ko yari umwana w'Imana. No kuvuga kuba yari mwiza ntiyashimye kubigaragaza mu gutekereza gusa, mukoreka bamukorera ibibi, ahubwo yarabigaragaje no mu bikorwa. Umusirikare yamucumise icumu ryo mu rubavu, muri we hamuvamo amazi n'amaraso. Uwo musirikare yari amaze imyaka myinshi afise ijisho rivirirana ritabona. Ya mazi n'amaraso bivuye muri we, bivuye muri Yesu mu rubavu, bimutarukira mu jisho, uwo mwanya nyene ritangura kubona. Nawe ubwiwe agenda abonye ati naho tumuhohoteye yari umwana w'Imana. Rero nawe gerageza, uyu muntu ariko arakugirira nabi, mwitura neza, ntaco bitwaye. Nico kizomwereka yuko koko hariho itandukaniro hagati yawe nawe. None umuntu niyakugirira nabi nawe ukaca wiga kugira nabi, ubundi itandukaniro ryawe nawe ririhe? Ikizokwerekana ko uri umuntu muri wowe hakurimo kugira neza, muri kamere yawe hakurimo kugira neza, nuko umuntu azokugirira nabi ukamwitura neza. Bibiliya ni kwivuga ngo babavuma mubahezagire. Rero nawe gerageza abo wagiriye neza batariko barakwitura neza, ongera ukomeze kugira neza gushika ku muka wa nyuma. Bibiliya ivuga ngo turi abantu
Imana yaremye ngo kandi yaturemera imirimo myiza. Hari igihe nawe uri umwe n'igikoresho kimwe waremwe kugira ngo uzokore neza, uzokore ivyiza. Nimba rero utari kuritoza kugira neza no mu gihe abantu baguhemukiye, no mu gihe abantu bakugiriye nabi, ukaba utari kuritoza kugira neza, ubwiza bwawe uvuga no kwibaza ko ari ubutirano. Gerageza rero ukora iciza utitaye ngo umuntu gikoreye ngo ameze gute. Ni washobora kugira neza umuntu ukabona mu mahirwe, ukabona opportunité yo kugira neza umuntu akishima, umutima we ukanezerwa kubera yuko mwahuye, uzobikore, uzobuhomvye.